ivyizigiro bishasha vyerekane mu gisagara. Abantu benshi baratwandikira batubwira yuko bafashijwe n'ibikorane, kandi abatari bake baramaze gufata ingingo yo kwiyegurira Yesu no kwemera kuvuka ubwa kabiri kw'isabato iza. Murabona yuko turi kurangiza indwi ya mbere. No munsi tugiye kwiga icigwa c'indwi. Muri cari kumwe na mwene so Jimmy Nishimwe, yaje kuba imbohe ya Kristo kubwo kwamamaza ubutumwa bwiza, akaba ari umwe mu badivantiste ishengero ry'amasigarira ryasigaye kugira ngo rishobore kumenyekanisha ku baba kw'isi buno butumwa bwiza bumeze nk'ubu, buhembura imitima yabo bose bemeye kubwiyegurira, yabo bose bemeye kubwakira. Icigwa c'uno mugoroba kivuga ngo usenga nde. Usenga nde nico cigwa cacu c'uno musi. Dusenge uhoraho Mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Mwami urakoze kubw'ijambo ridasanzwe turungikiye tugiye kumviriza, n'amahirwe adasanzwe yo kuba tugifise impwemu zinjira n'izisohoka, tugifise amahirwe yo kumviriza buno butumwa buri guca mwa kino gikorane. None Mwami ndasenze nisengera jewe umusavyi wawe kugira ngo unyongerereze imbaraga n'ubushobozi, kandi ndasenze nsengera uno mwene data kugira ngo umwongerereze umwete, umurinde gusamara, umurinde ivyo musamaza byose, ariko ubwenge bwiwe n'umutima wiwe abushire kuco ijambo ryawe rigiye kumubwira, kandi Mwami rishishikare kumugira nk'uko ugomba, kandi rishishikare no kumuha ivyizigiro vyo mw'iherezo. Amazina y'abakurikirana bino biganiro byose, mbere nabo bose bashishikara kukwihereza aho bari hose mu gihe cyose babumvise ijambo ryawe, Mwami ushishikare kuyagumiza mu gitabo c'ubugingo, kandi ayo mazina yose ashishikare kuboneka mu gitabo c'ubugingo, mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Icigwa cacu co kuri uno mugoroba kivuga ngo usenga nde. Usenga nde? Muri Yesu hamwe na Satani, usenga nde? Mu biguruka no mu wabiremye, usenga nde? Mwivu no wariremye, usenga nde? Mu nka no mu bayiremye, usenga nde? Tumaze kubona yuko hariho intambara ihambaye iri hagati ya Kristo na Satani, kandi twabonye yuko ino ntambara yatanguriye mw'ijuru mu gihe abandi bamarayika bayoboka amategeko y'Imana. Rusuferi ari we yaje kuba Satani, yanse kuyoboka amategeko y'Imana muri ubwo buryo, maze ubwo bugumutsi bwiwe twabonye ko yabukoreye mu kugwanya no kwanka amategeko y'Imana. Ubwo bugumutsi bwiwe yaciye abuzana mu muntu, mu bavyeyi bacu ba mbere, abakoresha icaha. Abantu barahonyanze amategeko y'Imana, bacika abanyabyaha. Mu gutora umuti, umuremyi yashobora gukora ibintu bibiri gusa. Yashobora guhita yica abantu, kubera yuko yari yababwiye ngo nimwakora icaha muzopfa nta kabuza. Ariko mwibuke yuko Satani yigishije abantu, yigisha uhereye mw'ijuru yuko Imana itagira urukundo, Imana ica yica abantu. Yabigaragaje yuko atarukundo igira, kandi mwibuke yuko Imana itivuguruza, kugira ngo niba Imana itisha abantu ishobore gutora uwundi muti, kwari gucikuraho amategeko yayo. Yamara nabyo nyene byarayinaniye. Ingingo yafashe yabaye yahe? Imana yemeye
gutakaza icicaro yari iriko mw'ijuru, yemera kururuka aza hano ku isi, kandi amaze kuboneka afise ishusho nk'iy'umuntu, abaho mu buzima buruhije, ubuzima bubabaje, ubuzima bw'agahinda, kandi ubuzima koko butari bubereye Imana, maze arangiriza ku rupfu, kandi urupfu rukabije rwo ku musaraba. Nk'uko twabibonye mu cigwa cacu c'ejo, ingingo zerekana agakiza ni kumenya yuko turi abanyabyaha, tukemera tukiraba mu gipimo c'ivyagezwe vy'Imana, nk'uko twabibonye igipimo n'amategeko 10, kandi tukemera umuti ari we Yesu Kristo yadupfiriye. Buno butumwa bwiza buhamagarira abantu kumvira Imana bugomba kubwirwa abantu bose. Hariya mu gitabo cyo Kuvayo igice ca 24 ku murongo wa 11, Uhoraho abarira Mose ati, duga uze hano ndi kuri uyu musozi, ugumeho, nanjye nzoguha ibisate by'amabuye biriko ivyagezwe n'amabwirizwa, ibyo nanditse ngo ubyigishe. Mugenzi, naganda kumenyeshe yuko amategeko 10 ivyagezwe vy'Imana, Imana niyo yabyiyandikiye, vyanditswe n'urutoke rw'Imana. Kuvayo igice ca 31 ku murongo wa 18, Imana yonyene n'urutoke rwayo yarayiyandikiye, maze ibizanira Mose. Ntabwo ari Mose yayanditse, ariko ni Imana. Nimwiyumvire ikintu Imana rero yacanditse, hama nawe ukagenda kugikinako. Bibiliya ivuga ngo Uhoraho abe ari usaba imvura ngo igwe mu gihe cy'itasura, muyisaba Uhoraho arema imiravyo, nawe azobaha imvura y'umuvuvu, umuntu wese amumereze imirima. Kuko ibigirwamana byitwa terafimu n'abapfumu bakaragura ibinyoma, bavovota inzozi z'ibihumbagirano, bakaremeshereza abantu ubusa. Nico gituma abantu bazimira nk'intama, bakagorwa kuko batagira umwungere. Nk'uko twabibonye, rino tegeko rya mbere rivuga ngo ntukagire izindi mana umbangikanya. Imana ntishaka yuko abantu bagenda mu bapfumu, Imana ntagishaka yuko abantu bagenda mu kuraguza, Imana ntagishaka yuko abantu bagenda mu guterekera. Niba hari ikintu dukeneye, nitugisaba Imana yitegure kukidukorera. Bibiliya ivuga ngo kuko kari kuhoraho nyene ngabagize, niwe Mana y'Abisirayeli ati, bakamenyi banyu baba muri mwebwe, n'abapfumu banyu ntibabahende, kandi ntimukumvire inzozi babarotorera. Yeremiya igice ca 29 ku murongo w'8 gushikana ku murongo w'9, abamenyi bazoteterwa n'abapfumu bamaramare, mbere bose bazojoregwa kuko ataco bishuwe kivuye ku Mana. Mika igice ca 3 ku murongo w'7. Mugenzi, niba wahora ugendera mu bapfumu, niba wahora ugendera mu barozi, niba wahora ugendera mu guterekera, niba wahora ugendera mu kuraguza, naganda kumenyeshe yuko ivyo bintu byose ari kinyoma, ni kukwibira amahera ubusa na mangetengete ya Satani. Ariko naganda kubwire yuko nta byizigiro bizokuzanira atari guhendwa n'umuyaga gusa. Bibiliya ivuga ngo ibigabitanyo by'abakamenyi bizohwana n'ibyuje kumusiguza ijambo. Ezekiyeli igice ca 14 ku murongo w'10 gushikana ku murongo wa 11. Mugenzi, wewe ugiye kuraguza kwa kamenyi n'akamenyi, mwese muzohanwa carimwe. Niki jambo ry'Imana rivuga. Niki gituma abanyamahanga babaza ngo Imana yabo iri hehe? Ariko Imana yacu iri mw'ijuru, yakoze ibihambaye byose. Ibigirwamana byabo ni feza n'inzahabu, n'ibikorwa
n'amaboko y'abantu, bifise akanwa ariko ntibivuga, bifise amaso ntibibona, bifise amatwi ntibyumva, bifise amazuru ntibimotegwa, bifise intoke ntaco bikorakora, bifise ibirenge ntibigenda, kandi ntibivugisha imihogo yabyo. Ababikora bazohwana nabyo, mbere n'uvyizigira wese azobonibara. Mugenzi, ibyo bintu by'ibigirwamana, kwizigira ibintazi n'ubupfu bwa mbere. Ni kuvuga ngo ugiye gusenga igiti nawe uba umeze nk'igiti, ugiye gusenga ikigirwamana kitavuga nawe ucitse ikijuju nkaco. Bibiliya iratubuza kugira izindi mana dusenga. Itegeko rya kabiri ni ntukagire izindi mana umbangikanya. Bibiliya irerekana yuko ibigirwamana nk'ibi n'ibigirwamana basenga muri Kathmandu, muri Nepal, Bibiliya iratubuza muri ano majambo ivuga ngo ntukibazire igishushanyo canke igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mw'ijuru canke hasi kw'isi canke mu mazi yo mu biyaga. Ntuzuvyikubita imbere, ntuzubisabe. Kuvayo igice ca 20 ku murongo wa 4. Kuko njewe Uhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana ibigabitanyo by'abase, nkageza ku runganwe rugira 3 n'urugira 4 rw'abanyanka, nkagirira ikigongo abankunda bakitondera ibyagezwe byanje, nkageza ku runganwe rwabo uko ruzogenda rukurikirana gushitsa 1000. Kuvayo igice ca 20 ku murongo wa 5 gushikana ku murongo wa 6. Reka tubisome mu Kirundi cumvikana nk'uko bene wacu bahariya muri Kiliziya Gatulika babitwandikiye neza mu mvugo yumvikana. Mumbabarire, simvuze ngo Kiliziya, ariko gusa mvuze kino gitabo citwa Ubwuzure bwa Kera ku rupapuro rw'134, yuko aribo babitwandikiye mu rurimi rwumvikana. Turabisoma mu izina rya Yesu. Mu biremwa byo mu kirere n'ibyo kw'isi n'ibyo mu mazi, ntihagire na kimwe utora k'ikigereranyo. Dusubiremwo, mu biremwa byo mu kirere, ni kuvuga ngo inyoni n'ibisiga. Ibiremwa byo kw'isi, ni kuvuga uhereye ku bantu ukageza ku mpene, ku biti, inka n'ibindi. Mu kirere twongere tuvuge inyenyeri, ni kuvuga ivyaka biri mu kirere, nabyo nyene ntibirimwo. Ntihagire n'ibyo mu mazi, amafi na bya bikoko binini bigendera mu mazi, canke amazi ubwayo, canke amabuye, utubuye duto duto na tunini aba mu mazi. Ntihagire na kimwe utora k'ikigereranyo. Ni kuvuga ngo Bibiliya iratubuza kuyatora k'ikigereranyo. Bisubiye, ntuzusenge ibishushanyo. Bibiliya muri ino mvugo yumvikana, bano barabitahuye cyane kurusha bariya banditse kiriya Kirundi. Kimwe utora k'ikigereranyo. Bisubiye, ntuzusenge ibishushanyo, ntuzubifukamire kandi ntuzubikorere. Bibiliya ngaho iratubuza ngo ntuzubifukamire, ntuzukibone hama ukigufukamire. Oya, ntuzubisenge kandi ntuzunabifukamire canke ubisoneye, kandi ntuzubikorere. Ntihagire na kimwe utora k'ikigereranyo. Bibiliya ivuga ngo dukurikije kino Kirundi c'abavandimwe bacu, kuko njewe Umukama Imana yawe ndi n'ishavu ryinshi ku banyanka. Ikibi cyakoze ababyeyi ngihanira abana babo, abuzukuru n'abuzukuruza, ariko nk'abasekigongwe ku bankunda bagakurikiza amabwirizwa yanje. Mbega ukuntu bano bantu bavuga neza ngo Imana igirira abantu bayikunda ikigongwe kandi bagakurikiza amategeko yayo.
amabwirizwa yanje. Abo nibo bagirirwa ikigongwe n'Imana gusa. Birivuga ngo ntuzubyikubita imbere, ntukibazire igishushanyo canke igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe. Nta kintu na kimwe kiri hejuru mw'ijuru canke hasi ku isi canke mu mazi yo mu biyaga, ntuzubyikubita imbere, ntuzubisabe. Kuvayo igice ca 20 ku murongo wa 4. Ntuzubyikubita imbere, ntuzubisabe. Reka turabe igishushanyo c'ikeba. Maze aramvura ukuboko afata umushatsi wo ku mutwe wanje, maze mpwema aranterura ancisha hagati y'ijuru n'isi muri uko kwerekwa n'Imana. Mbona anjana i Yerusalemu anshikana ku kirimba c'inyubakwa kirebana n'iburaruko, ahari intebe y'igishushanyo c'ikeba gikeba Imana. Ezekiyeli igice c'8 ku murongo wa 3. Maze arambwira ati, mwana w'umuntu, enda niwunamura amaso yawe uraba ahera h'iburaruko. Nuko nunamura amaso ndaba ahera h'iburaruko, mbona ca gishushanyo c'ikeba kiri mw'irasiro ry'ikirimba c'igicaniro ku ruhande rw'iburaruko rwaco. Ezekiyeli igice c'8 ku murongo wa 6. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbe ubonye ibyo bakora? Ubonye ibizira bikomeye bakora? Arambarira ngo ariko uhava wongera kubona ibindi bizira bakora. Nuko arambarira ati, njira urabe ibizira bibi bakorera hano hantu. Nuko ndinjira nditegereza, mbona amoko yose y'ibikwega inda hasi n'ay'ibikoko bizira n'ibigirwamana byose by'ab'inzu ya Isirayeli bishushanije ku nzu impande zose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbega ubonye ibyo abakuru b'ishengero ryo mwa kino gihe bakora, bakabikorera mu mwiza, umuntu wese mu gafuruka kiwe? Arongera arambara ati, uhava wongera kubona ibindi bizira bikomeye bakora. Maze ashikana ku rugi rw'ikirimba co ku ngoro y'Uhoraho carabana n'iburaruko, maze mbona abagore bicaye baborogera Tamuzi. Maze arambaza ati, mbega ibyo urabibonye ga mwana w'umuntu? Ahava wongera kubona ibindi bikomeye bakora. Nuko ashikana mu nyubakwa y'imbere yo ku ngoro y'Uhoraho, maze mbona ku rugi rw'urusengero rw'Uhoraho hagati y'umuryango n'igicaniro abantu bashika nko kuri 25 bateye ibitugu urusengero rw'Uhoraho berekeje amaso iburasirazuba, kandi bariko barasenga izuba batumbereye iyo rirasira. Bano bantu mbega no mwa kino gihe barahari, muri kubabona abantu bari gukurikirana biciye mu buryo bwa video ndababeretse. Maze arambaza ati, mbega ibyo urabibonye ga mwana w'umuntu? Mbega b'inzu ya Yuda bibabereye ikibangutse gukora ibyo bizira? Ezekiyeli n'igice c'8 tugarukije ku murongo w'indwi. Bibiri ibandanye ivuga ngo, niho bazontakambira ariko sinzobishura, bazondondera udahumeka ariko ntibazombona. Nuko kuko bagiriye urwanko ubwenge, ntibahitemwo kubaha Uhoraho, bakanka inama zanje, bagakengera ukwihanikiriza kwanje kose, nico gituma bazorya ku by'inzira zabo zamuje. Niho bazontakambira ariko sinzobishura, bazondondera ubudahumeka ariko ntibazombona. Nuko kuko bagiriye urwanko ubwenge, ntibahitemwo kubaha Uhoraho, bakanka inama zanje, bagakengera ukwihaniza kwanje kose, nico gituma bazorya iby'inzira zabo zamuje. Gukomantaza imitima kw'imburabwenge kuzozica. Imigani igice ca 1 ku murongo wa 28 gushikana ku murongo wa 30. Kuko imigenzi y'amahanga ari y'ubusa, baca igiti co mu kibira, amaboko y'umuhanzi akagitunganisha icabita ishoka,
bagisakara ifeza n'inzahabu, bakagikomeresha imisumani n'inyundo ngo coye kunyiganyiga. Yeremiya igice ca 10 ku murongo wa 3 gushika ku murongo wa 4. Igishushanyo kibajwe kimaze iki? Vyotuma uwakibaje akizigira, canke igishushanyo kivugutiwe mu nkero kiragura ibinyoma, vyotuma uwakivugutiye acizigira, akironkera ibigirwamana by'ibigari. Habakuki igice ca 2 ku murongo wa 18. Bene ivyo bishushanyo bisa n'ibikanganyoni, niwasanga aho kiri ntuzogitinye. Bishinzwe mu mirima, bitari kuvuga, bikwiye guterurwa kuko bidashobora kwijana. Ibishushanyo ntibishobora kwijana, barabiterura canke bakabishinga ahantu haba impande y'urusengero canke ahandi hantu. Bibiri ivuga ngo ntimukabitinye kuko bidashobora gukora ikibi canke ngo bibashe gukora iciza. Yeremiya igice ca 10 ku murongo wa 4. Azobona ibara uwubwira igiti ngo ntiwikangure, akabarira n'ibuye ry'ikiragi ngo haguruka. Mbega ibyo vyoragura! Erega ibyo vyayagirijwe k'inzahabu n'ifeza, ariko imbere nta mpwemu bigira namba. Bijya byose mubona baba bamanitse mu mashengero, bijya bambara mw'izosi no ku maboko, bijya bamanika mu marembo hamwe na bya bindi baterura bakayererana, byose ntukabitinye. Nta kintu na kimwe bishobora kukumarira. Ni feza n'inzahabu n'irangi gusa babisize, nayo ubundi n'ibumba ryigendera, n'ibiti bigendera. Nimwibuke ibyo mubyiyumvire, mwongere mubyibuke mwabagararije, mwibuke ibyabanje kubaho kera, kuko ari njyewe Mana atayindi, ni njyewe Mana nta yindi duhwanye. Yesaya igice ca 46 ku murongo w'8 gushikana ku murongo w'9. Mana ni Alfa kandi ni Omega, mpera kwitanguro nkavuga ibyiherezo. Ntago ari Imana isengwa irinze kubonwa canke irinde gukorwako. Yesaya igice ca 46 ku murongo w'10. None rero mwongereranya nande twongana, kandi mwoshushanya nande twosa. Basokanura inzahabu mu mufuko, bagera ifeza ku munzani, bagaha umucuzi w'inzahabu ingero, akabicuruza mw'Imana, bakayikubita imbere bakayisenga. Yesaya igice ca 46 ku murongo wa 5. Maze bakayishira ku bitugu, bakayerura, bakayishinga mu kibanza cayo, igahagararaho ntisegenye. Mbere hari umuntu yoyitakambira ntiyoshobora kumwishura canke bimukiza amagorwa yiwe. Yesaya igice ca 46 niho tukiri, ariko ibyo nkora nzoshishikara kubikora kugira ngo mbuze inyanduruko abagomba inyanduruko yo kubona nkatwe mu byo birata. Bibiliya ivuga ngo abameze batyo ni intumwa z'ibinyoma n'abakozi bagunga, bigira intumwa za Kristo, kandi ibyo ntibibatangaze kuko na Satani yigira umumarayika w'umuco. Abantu babahamagara gusenga ibigirwamana by'ubwoko bwose, haba binini canke bito, abo mubatinye, mubatera igitugu, kuko n'abakozi b'umwiza. Nuko si kigoye ko abakozi biwe nabo bigira nk'abakozi b'ukugororoka, iherezo ryabo rihwana n'ibikorwa byabo. Igice ca 2 Paulo yandikiye Abikorinto igice ca 11 ku murongo wa 12 gushikana ku murongo wa 15. Mbega umuntu yoterura Imana mu ntoke, canke Imana niyo yoterura umuntu mu maboko yayo? Imana izimara ishavu. Nico gituma ndahiye ukubaho kwanje, niko umwami uhora hagize, kuko mwahumanije ahera hanje, ibintu byawe byankorunuka. Imana igihe kimwe izokwimara ishavu, uko niko nzoba nimaze ishavu. Ezekiel igice ca 5 ku murongo wa 13. Imana izokwimara ishavu. Ezekiel igice ca 8 ku murongo wa 18 havuga ngo nico gituma nanje nzobakorera iby'uburake, ijisho ryanje ntirizogira ico
riziguriza. Imana izohana abantu bose banse kuyumvira. Bibiliya ibana ivuga ngo kuko ibanga ry'umugararizo n'ubu ririko rirakora, hari uri kuza none. Igice cya kabiri Pawulo yandikiye abikorinto igice cya kabiri ku murongo w'indwi, uw'icenda hamwe n'uw'icumi. Mugenzi, gufukamira ibishushanyo, gukoresha ibishushanyo mu gusenga ni kugarariza Imana. Wanse kenshi kuzimuruka, Imana imwongerereza ubuzimire. Bibiliya ivuga ngo nico gituma Imana ibarungikira ubuzimire bubakoreremo ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye bose bagahimbaga ukugabitanya bacirirwe kwiteka. Igice cya kabiri Pawulo yandikiye abikolosayi igice cya kabiri ku murongo w'indwi, umurongo wa 11 gushikana ku murongo wa 12. Ukaba uri kurirengagiza ukuri kuriko kurigishwa mwa bino bikorane, Satani nawe azokuzanira ubuzimire. Imana izoreka ubuzimire buvuye kwa Satani bukuzeko, kugira ngo niba wasi ukuri ushishikarizwe ibyo kugabitanya. Ndatangaye yuko muriko murareka vuba mutyo yabahamagaye kubw'ubuntu bwa Kristo. Abantu bararetse ukuri kwa Kristo, ariko naho yoba ari twebwe canke umumarayika avuye mw'ijuru akababarira ubutumwa bunyuranye n'ubwuvugwa muri Bibiliya, Pawulo avuga ngo arakavumwa. Abigalatiya igice ca mbere ku murongo wa 6 gushikana ku murongo w'indwi. Nkuko twavuze ubwa mbere, nanone ndongeye kubivuga nti ntihagira umuntu ababarira ubutumwa bunyuranye n'ubwo. Mbega ubu nishimwe ry'abantu ngomba canke n'iry'Imana? Abigalatiya igice ca mbere ku murongo w'8 gushikana ku murongo wa 10. Mugenzi, mbega urondera ishimwe ry'Imana canke urondera ishimwe ry'abantu? Niba ushaka kunezereza Imana, reka gusenga ibishushanyo. Niba naho udashaka kunezereza Imana, shishikara kwica itegeko rya mbere n'irya kabiri. Semerera cyane woye kwigarura no n'Imana imbarira. Rangurura ijwi ryawe nk'inzamba, ubarira abantu banje ibyaha byabo n'inzu ya Yakobo ibyaha byabo. Ntabwo tugomba guhisha ukuri. Abantu bagomba kumenya ibyaha byabo maze bakaza kuri Yesu kugira ngo babiharigwe. Mugabo bandondere, bemere barondera Imana, bayirondere uko bukeye, banezeregwe no kumenya izina ry'Imana. Yesaya igice ca 58 ku murongo wa 1 gushikana ku murongo wa 2. Biyise abanyabwenge bacika ibifu, icubahiro c'Imana idapfa baragikaba ngo basenge ibishushanyo bisa n'umuntu apfa, n'ivy'ibiguruka n'ivy'ibigenza amaguru ane, n'ivyikwega inda hasi. Abaroma igice ca mbere ku murongo wa 23. Biyise abanyabwenge nuko mwiyubare cane, kuko mutagize ijisho mubona namba kuri wa musozi uhoraho yababarira ariho Rebo. Bibiliya ivuga ngo mu kigabo ntibigeze basenga. Ikigabo mu gikoko canke mu gitunzwe kiri kw'isi icarico cose, canke mu kiguruka mu kirere icarico cose. Gusubira mu Vyagezwe igice ca 4 ku murongo wa 15 gushikana ku murongo wa 17. Nuko rero raba imisi igirize, ni jewe Uhoraho mbivuze, nzohana ibishushanyo bibajwe vyaho, kandi mu gihugu cose caho abakomeretse bazocura umuniho. Yeremiya igice ca 51 ku murongo wa 52. Abantu basenga ibishushanyo bazohanwa bitebe bitebuke. Uburake bw'Imana buraziriringiye abantu bose banka kumva ngo bemere gutandukana n'ibyaha nk'ibyo gusenga ibishushanyo nk'uko tumaze kubibona. Zekariya igice c'10 ku murongo wa 3. Mugenzi, Bibiliya ivuga ngo erega ukugira neza kwawe ni kwinshi, uko wabikiye abakubaha, uko wagiriye abaguhungirako mu maso y'abana b'abantu. Mu bwigobeko bwo mu nyonga zawe niho uzobahisha inama mbi z'abantu. Zaburiya 31 ku murongo wa 19 gushikana ku murongo wa 20. Mugenzi, ushobora kuba warabayeho usenga ibishushanyo by'ubwoko butandukanye. Hari ibindi bintu ukoresha mu gusenga ariko Bibiliya ntivyemera. Hari n'abandi babisenga bazi yuko ari byo bibagirira akamaro. Hari ababyubaha bakabisonera. Ubu nsigaye mbona hari n'abantu bubaha amazi
amazi bakayubaha bakayasonera kugeza aho bavuga ngo ano mazi hamwe woyasesa ngo woca usara. Izo ni mpwemu z'abadayimoni, ntabwo arico Bibiliya itwigisha. Tugomba gusenga Imana ata kintu na kimwe turinze kubona co gukoresha canke co gukorako, niko Bibiliya yigisha. Suzuma uwo uriko urasenga rero uwo ari we, kuriko urasenga pasitoro, kuriko urasenga umuntu, kuriko urasenga ibishushanyo, canke uriko urasenga Imana yo mw'ijuru. Mugenzi, ino si yacu iriko itera yerekeza ku musozo. Yesu umwami wacu agiye kuza vuba, kandi abemeye kuvavanura n'ibyaha, kurenga ku mategeko y'Imana, bemeye kureka gusenga ibishushanyo, abo nibo bazomusanganira. Yesu yapfuye ku bwawe, mwiyegurire, emera wiyegurire Yesu uno munsi, utangure gusenga Imana nk'uko biboneka muri Bibiliya. Yesu aguteza ibiganza. Mugenzi, ngwino ndaguhamagara kwiyandikisha. Abandi bariko bariyandikisha, nawe urashobora kuja ku rutonde ukiyandikisha. Kw'isabato iza dufise umubatizo, ni kw'isabato ya 16 z'ukwezi kwa gatatu, nuku kwezi nyine turiko tuzoba dufise umubatizo kuri abo bose bemeye kwiyegurira Yesu. Nawe ushobora kuba warabayeho usenga ibishushanyo, haba binini canke bitonya, ibyo kwambara mw'izosi, ku maboko, ibimanitse ku rusengero. Ushobora kuba wiyumvira ngo ntiwabisenze, ariko nk'uko twabisomye, kubyunamira honyene ico ni icaha kirahaye. Mugenzi rero, kuvana Bibiliya itubuza gusenga ubwoko butandukanye bwose bw'ibishushanyo. Ushobora kuba waraterekereye, ushobora kuba waragiye mu bapfumu, ushobora kuba waragendeye mu burozi. Mugenzi, ndaguhamagarira gufata ingingo yo gutangura bundi bushasha, ukemera ukavuka ubwa kabiri, kugira ngo ubuzima bwawe burangwa n'ibyo byose bibi burangirane n'uno munsi, maze utangure ubuzima bushasha burangwa no kumvira Imana no kugenda nk'uko Imana igomba. Gusenga Imana, mugenzi, cutwandikira kuri izi nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669, akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669. Nanje ngiye kukura isengesho ridasanzwe. Uhoraho Mwami ushobora byose, urakoze ku bwarino jambo heje kudushikiriza, kandi urakoze ku bw'uno mwene data amaze gufata ingingo. Nange ndamusengeye nguhereye uno munsi y'amatsinda ibimugerageza byose. Ndasengeye n'abandi bose batanze imitwaro, n'abagwaye. Mwami, bose ushishikare kubishura, ubagire neza. Twese uduhe gutandukana no gusenga kw'ikinyoma, ariko Mwami duharanire gusenga Umwami yaturemye kandi adukunda. Uduhe ibyizigiro byo kuzokubona, kandi igihe uzoba ugarutse ugiye kuza vuba, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mushishikare gutumira abandi. Ku munsi w'ejo tuzokwiga icigwa kidasanzwe. Muzokwiyaranje mube ku masaha kugira ngo ntimuzohombe. Abafata ingingo bashishikare gufata ingingo. Turashimira abamaze kwiyandikisha, bitegure kuvuka ubwa kabiri kw'isabatiza. N'abandi bose mutarafata ingingo, ndabahamagara kwiyandikisha, kandi mushishikane no gutumira abandi. Murabona yuko ibikorane turi kubisoza igice cabyo, umunsi w'igice uraheze. Urumva yuko turi gusoza. Mu by'ukuri mukomeze kubatumira, boye guhomba. Yesu abagire neza, abaha umugisha, abahe kwa mumwizeye ibihe byose. Nakira ijambo ry'Imana.